bose bacumbe bakimenye uko diaspora irafise ingene izwi muri kahise kumengo ni ikintu c'umugambi uyu canke uriya mu bintu twumvikanye muri diaspora ubu nuko ikintu haba ari imbuga zijya amagroupe n'ibindi duhuriramo twese kirazira kaziririzwa ko hari ikintu c'umugambi uyu c'idiniri cishira hamwe bizamwe hazamwe ibintu bibiri ikintu gihuza abantu nukuvuga ibintu d'ordre social biduhuza canke hakazamwe ibintu biraba diaspora canke umuntu wo mu diaspora yagize ikibazo kana kugira ngo ashobore gufashwa nivyo vyonyene ibindi vyose kuko ibintu nabonye bitugora cyane cyane mutwe bw'abarundi bitugora gutandukanya kugira ico no kwita akarimbi hagati y'ikintu n'ikindi umuntu ari mu idini ashashaka iryo dini ryo cyari domina umuntu ari mu mugambo ashaka ko umugambo ucu domina umuntu ari mu mwishirahamwe kandi ashaka ko iryo shirahamwe ryo cyari domina twebwe no muri diaspora murabona burya abantu baba muri Amerika ababa muri Afrika baba muri Aziya usanga n'imico itandukanye iyo mico rero utagerageje kuyimanaginga ngo hashobora kuba ikintu kimwe bitera ingorane abarundi bari mike bari kune bari gutana ico no kubwira coco wavuze ikintu gikomeye ngo hari abantu bavuga ngo ujya diaspora ngo nayo nyene ngo ntituzi vyayo ngo ntayo twemera sinzi ko mwabonye ivyandikwa ibimvugwa ko hirya no hino urumva utuntu twinshi dupfuye nabi bakavuga yuko kugira ngo bace intege abantu bakavuga yuko nk'akarorero umurongozi ya diaspora atazobasubiye muri Amerika urumva nk'umuntu akubwira uko urumva bamaze kuvuga ko umurongozi wa diaspora ari imbwa atacamatse urumva yuko bagomba guca intege uwo wese yocuza agatima kugira ngo akore mugabo sivyo nico bituma twebwe urugamba turimo sugo guhangana n'abatugwanya canke abatuvuga twe turakora hanyuma ejo bakatubona turi muri Amerika ejo batubona aho mwavuga ko tazogenda ariho turi bakatubona bimwe batuvuga ko atari byo bakavuga yuko buca urutungane buturindiriye tukagendayo tukabereka mbere turi kumwe n'abacamanza b'ico gihugu tukabereka ko turi abagenzi babo nibaza yuko ivyo ari byo biryoshe kurusha guterana amajambo sino twari kwa twarivuze ko cyane umugabo hari inkuru nyinshi zisamaza bakavuga amajambo menshi kugira ngo bace intege abantu mugabo umuntu ataravuga umurongozi amakuru ntwayaronka ubaye umurongozi baca bayazana kugira ngo koko shetani igumijwira iyo wayifashe neza ukayihonyora igumijwiragira niko bimeze ziya n'induru za shetani rero ziba batagomba yuko abantu bavansa bava aho bari ngo baje hanze hagara hajya aha hagara hajya imbere bababone hagara aha ay uyu ni imwidondore mwebwe nyene jane twa Fredouard Ngansaba abantu umuhunza bikorwa mukuru wa diaspora ndundi murakoze nawe nitwa Josiane Habonimana naje nkaba ndumunyamabanga nkaba kandi n'umunyabigega wa diaspora ndundi ego nuko uretse yuko umunyabigega wa diaspora ari urya uyu nawe ni umwe mu bafashanya n'umuhuza no mushinguzi mu kwegeranya urutonde rwose rw'aba nico bita reception kuri reception mu masanga kenshi ibikorwa byose byo kwegeranya ubutunzi tuvuga ku isi iki kintu tukagishobora n'urugero yuko n'iyindi migambi ikishoboka naho rero dufise tugomba ko tugira iki kitubera akarorero comme indicateur tuvuge tuti tuvuye aha ubu turiko tugana hano na hari sinzi mwoshiramo volume d'abord mubanze muyivuze bayumve n'ijwi mushire mu ijwi kugira ngo bumve baba mu mahanga mu gihugu c'amavukiro
mwakoze mwese kutwitaba ndabakengurukiye ingene twama dukorana neza buri ko dusigikorwa mukaza kugira ngo dukorane. Ikintu cya mbere nagomba gusaba mwebwe abamenyesha amakuru ubwa mbere nuko iyo tugize igikorwa nk'iki ataba ari cyo wacu gusa aba namwebwe ari igikorwa cyane bigenze neza namwebwe biragenda neza. No kuvuga rero ikintu cya mbere ndabasaba nuko mwodushigikira cyane kuko urugamba turimo rwo guhindura ivyiyumviro no kubaka igihugu ni urugamba rwa twese. None rero nagomba imbere yuko tubabwira ikidukoranje no munsi nagomba ubwa mbere nongere nshimire leta y'u Burundi ingene idahengeshanya kudushigikira muri runo rugamba turimwo ubwo kubaka igihugu bwo guteza imbere imiryango y'abarundi ba mu Burundi no hanze y'igihugu guhindura ivyiyumviro vyabo kugira ngo bose batahure ico kimwe imbona kazoza y'igihugu 2040-2060. Nshimiye kandi abadukorana muri comité exécutif, comité de sages, comité de surveillance hamwe n'izindi nzego tugiye gushiraho vuba bwango kuko nabo nyene bama badushigikira uko bukeye ko bwije. Twibukanye ko twagize ico bita diaspora ndundi, diaspora idasinzira yunze ubumwe kandi y'ibikorwa kugira ngo twese dutahure cyo kimwe iyi nyifato n'ingendo shasha ya diaspora nuko twashize imbere tuvuga tuti igihe cyose twovuga amajambo menshi cyane mugabo ntajane n'ibikorwa canke ngo ajane n'ingiro ntaho twoba dutandukaniye n'abapagani. Niko bibiri tubwira ngo ivyo n'abashenzi barabikora kuvuga amajambo menshi atagira ibikorwa atagira akamaro. Nico gituma rero twebwe nk'abarundi baba hanze kugira ngo duhindura ingendo n'inyifato twabonye yuko umuntu wese yitwa ko yabaye hanze ategezwa kuba ko umuntu yabaye hanze akavuga make mugaga akora cyane hanyuma akareka kwirinda akareka kwishinga abamusamaza agakora yisunze icyo agomba gushikako. Ni muri iyo ntumbero rero namwe bamenyesha amakuru ndabashimiye ko igihe cyose twabahamagaye mwamye mutwitaba ariko rero twibukanye iyo muri ko muravuga amakuru muze muragira balance of information tuvuze ibibi mu bivuge ariko n'ivyiza mu bivuge. No kuvuga ntimuvuge ibibi gusa ko twabonye abantu baca bavuga ibibi vyonyene gusa ukamenga nico cyonyene cyavutswe. Haba harimo ibibi n'ivyiza. Ivyiza muzoze murabishimikira ko kuko niwo mushinge w'iterambere. Sino umuntu wewe adasanzwe akunda igihugu aronsa akantu gusa gato arashaka gushaka gakorera kakavuga yuko vyayangaye kandi atari byo. Ni vyiza rero ko muzamuragira balance of information. None rero uno munsi twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubwira abarundi bose bari mu Burundi n'abari hanze yuko hari ibikorwa vyatanguye gukorwa muri diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe kandi ibikorwa ivyo navyo ubwa mbere ni ingendo zatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17 hanyuma tukazozibandanya kugera mu ntango z'umwaka wa 2025. Intumbero y'izo ngendo ubwa mbere ni kugira ngo nk'abarongozi bashasha duhure n'abarundi aho bari hose ku isi hanyuma tubayagire nabo batuyagire tumenyane batumenye tubamenye hanyuma kandi nimba hari ibibazo bafise ubwabo tubafashe kubitorera umuti ari ibibazo vya organisation pe no kuvuga ivy'igihugu bitorega umuti aho nyene turi kumwe n'ubuserukizi bw'u Burundi. Aha rero nkacangira ko nshimira cyane ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda, ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania na Kenya kuko vraiment twarakoranye neza mu ngendo twagize muri ico gihugu. Izi ngendo rero tugiye kuzikomeza mu bihugu vya Afrika. Ingendo zakozwe ubwa mbere zakorwa n'umurongozi mukuru wa diaspora ndundi ariko siwe wenyene agize urwego nyobozi rwa diaspora kandi umurongozi wa diaspora ntiyokwira isi yose wenyene. Ni muri iyo mvo rero tugiye gutunganya ingendo kwisi ahatandukanye aho bukera bamwe bazoba bari mu Bubirigi abandi bari muri Norvège abandi bari mu za Scandinavie abandi bari muri Australia, Canada, Amerika abandi bari mu bihugu vya Afrika. Ni kugira ngo uburongozi buhari abarongozi budasinzira koko bwegera abo bujejwe kugira ngo ubumvirize bongere nabo babwire babasigurire imigabo n'imigambi ya diaspora idasinzira. Izi ngendo rero tuzozikomeza mpaka tugeze mu mwaka wa 2025.
hanyuma rero ingendo tugira zigamije ibintu bitatu bikuru. Ikintu ca mbere ni gusigura nko nabivuze, ni kugira ngo tumenyane, hanyuma tumvirize abarundi, hanyuma tubahuze. Murazi yuko diaspora ndundi irimo ibibazo byinshi. Twifuza yuko ivyo bibazo byose bihera burundu, mu kugerageza guhuza imigwi yose y'abarundi biciyemo imice. Hari biciyemo imice ku mvo za politiki, hari biciyemo imice ku imvo z'ugutamenya, hari abiciyemo imice ku mvo z'inda ndende, hari abiciyemo imice ku mvo za croyance aveugle, no kuvuga umuntu yemera ibintu wenyene adashobora gusigura, mu gihe Imana itubwira yuko utagira urukundo bizomugora kugira ngo abone ijuru, kuko ngo niryo bwirizwa riruta yandi n'urukundo. Ubwo rukundo rero tugomba yuko abakozi b'Imana muri diaspora bumva ko nimba bariciyemo imice banyuranye kubiri n'ishaka ry'Imana. Kugira ngo tuve muri ivyo rero, kugira ngo tubishikeko, nuko tugerageza kubereka ko ubumwe butariho buteranywa n'inyama, ivyo byose byadutandukanya atakamaro bifise. Kanatsinda birerekana neza aho tubereye muri ivyo bihugu, murabona yuko bari abantu badasangiye imico n'imigenzo, mugabo usanga batekanye mu gihe bose bariko barirukanga kwiterambere. Twarahiganywe rero abarundi baba hanze kenshi mu majambo, turabuzi kuvuga cyane, turabuzi gutukana cyane, turaba umuntu afite ube gito kurusha uwundi, twarabibonye vraiment. Kandi nta numwe yabirohenkeye umudari w'umwakaka, nta numwe byateje imbere, nta numwe byahesheje agaciro, ahubwo byarakamwatse, aho kugira ijambo, aho yarateza kurigira araribura. Ubu rero tugomba duhindure ingendo, tuje mu rugamba rwo guhiganwa mu iterambere, mu bikorwa byo kwitangira inyubako ya diaspora ndundi, diaspora idasinzira, diaspora yacu. Nakanya ko kwerekana yuko abarundi baba hanze bashoboye bonyene ubwabo kwiyubakira inyubakwa nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rurangwa hagati y'abarundi baba makungu. Hanyuma rero ivyo tubishitse ko muri izo ngendo zose tuzogira, no kubereka yuko ajya amadolari 10-50 mu myaka yahera kuva 72 9 na kangahe 8 na kangahe abarundi bashira ingufu zabo mu mahera kugira bicane. Ubu rero umwanya mwiza wo kumva yuko ico gice twakirangiriye, ubu twese byaratwigishije ivy'intambara byo gutera gukugeza ingwano, gutera abagrenade mu bene igihugu. Ivyo twarabonye ko umuntu wese akunda igihugu ko ujya yari ingendo igayitse. Ubu rero ingufu twakoresheje mu myaka 50 iheze dusamburana, tugomba twongere dushiri hamwe ingufu twiyubake. Numwanya rero yuko umurundi wese ahari hose muri diaspora ndundi tumusaba yuko muri inyubako tugiye kubaka atanga n'imiburiburi idolari rimwe kugira ngo aje mu rutonde rw'abarundi baba hanze, kandi bariko baraterera mu kwiyubaka, mu kunga ubumwe hagati yabo, guteza imbere diaspora n'igihugu cy'u Burundi. Mu majambo make n'ivyo bikuru tubahamagariye, ariko ikindi gikomeye kugira ngo ubwo bumwe tubushikeko, igikorwa cyo kwitangira inyubako navuze ko cyatanguye kuva mu kwezi k'umunani tariki 17, twifuza kwibandanya umwaka wose. Hanyuma tumaze kwegeranya amahera amaze kwemerwa yababa miliyoni 300 mu bihugu bitarenga 2 gusa. Ubu rero tugomba tubwire abarundi bose barongoye abandi, cyo bita organisation pays, abaserukira abarundi mu bihugu bitandukanye, bumve ko kino gikorwa cyatanguye. Twifuza yuko itariki 26 ukwezi kw'icumi umwaka turimwo azoba ari umunsi wo kushira habona ivyegeranyo mfata kibanza mu bihugu byose kw'isi. Uyu munsi nyene w'itariki 26 twawise Burundi Day. Twabonye yuko kugira ngo ijyamo nakazoza 2040-2026 ni vyiza ko abarundi bahanze bayizirikana kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bazirikana igihugu kuwo munsi. Ni vyiza ko abarundi bagaruka bagasangira kuwo munsi mu ntumbero yo gukomeza ubumwe. Ni vyiza ko abarundi kuwo munsi nyene bagaruka bakavuga bati turabaho tugere cya gikorwa cyo kwitangira inyubako, kugira utaratanga utagira promesse uwo munsi nyene aca itanga. Iyo tariki ya 26 twifuza yuko umurundi wese ahari hose kwisi azoba afise akadarapo k'igihugu avuga ati ndagukunda Burundi, igihugu c'amavukiro. Uwo munsi uzobuhambaye cyane. Twifuza yuko abarundi bose aho bari kwisi, cyane cyane abarongoye abandi,
batangure kwitegura uwo munsi, bategura ibanza bazohuriramwo kugira uwo munsi uzo umunsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi na diaspora yacu. Twifuza yuko no mu Burundi nyene tuzotegura ikibanza abarundi bazohuriramwo ngaha mu Burundi mu ntumbero yo gusangira akanyamuneza ko kwiyunga no guteza imbere igihugu, kubaka diaspora ndundi no guterera muri ya nyubakwa twifuza. Ibiranga ino nyubakwa rero twifuza izoba iri kirubakwa kuva uwo munsi twatanguye n'uno munsi nyene itariki 2020. Twifuza yuko namwebwe abajournaliste ico tubasavye nuguposta cyane iki kintu cy'uyu munsi mukuru w'abarundi Burundi Day. Tugomba yuko umuntu wundi wese ahazoba ari kwisi azovuga ati yes, Uburundi bwahinduye ingendo, abarundi bahinduye inyifato, abarundi bari muri vision 2040 2060. Nukuvuga barangwa n'ubumwe, barangwa n'urukundo, barangwa n'ibikorwa, batarangwa n'akarimi gusa. Ivyo rero tuzobibona kwisi. Ivyegeranyo mfata kibanza mwebwe abajournaliste n'abandi bose tubasaba yuko igihugu ku kindi muzodufasha gushira habona intonde z'abitanze n'intonde z'amafaranga yagiye aregeranywa kuwo munsi. Twifuza kwegeranya imiliyaridi n'imiburiburi 50 kugira ngo ino nyubakwa tugomba kubaka tuyubake. Kandi mu mezi 3 birakunda hamwe umurundi wese aba hanze yovuga ati je ndatanze $100, ndatanze $50, ndatanze $1000, ndatanze umuliyoni, umwe wese uko abishoboye kuko Imana ntiyaduhezagiye uko urugero rumwe. None rero naho nagomba manze ngarukirize kumbure ndafise abo turi kumwe muri bureau baraza kumfasha kubabwira ibijanye na transparence. Twashizeho ingingo zose zishoboka kugira ngo dukingire iryo sorosoro tugomba gutoza mu bihugu bitandukanye, ntihagire umuntu yibaza ko amahera agiye gutoza agiye kuja mu mufuko w'umuntu canka azozimangana. Ingene twabitunganije rero ubwa mbere nuko amahera atozwa igihugu ku kindi, hanyuma intonde zigakogwa mu gihugu ku kindi, hanyuma izo ntonde zivuye mu gihugu zikaja ku mugabane wa kontina, zikava ngaho zikaza mu biro bya diaspora ndundi, hama nabo kagira intonde. Ariko kandi kubera ko twasanze henshi abarundi baba mu mahanga badafise amakonti, amabanke y'amashirahamwe bahurikiyemwo, amahera mwamwe twaramaze kubiganira nabo mu maserekezo y'u Burundi ko bazodufasha ico gikorwa kuko ni gikorwa ciza ca diaspora. Ariko kandi iki gikorwa tugishitseko ni igihugu kirungukira, nico gituma tuzokorana n'ubuserukizi kugira ngo aho badasanzwe bitunganije bashobore gucisha uburyo bwabo muri ubwo buserukizi kugira ngo badufashe gushikana ubwo buryo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma abazo batanze bose tuzoshiraho database logiciel canke ico bita software ijejwe iki gikorwa cyo kwegeranya uburyo bw'inyubakwa ya diaspora ndundi. Ariko kandi ico gikorwa nyene niho umurundi wese yatanze intererano azogenda agashiramwo amazina n'ibindi byose bimuranga kugira arabe ko ari ku rutonde rw'abantu bose bagiye baratangira ino nyubako. Bishitsa ntinibone akacatera kamo izindi ndongoza ati yamarajewe muri garutonde sinibona. Tugomba rero ko tugira ikintu citeka cyubaka igihugu, cyubaka abarundi. Akamaro k'inyubakwa rero naka. Ubwa mbere ino nyubakwa izokwakira inama mpuzamakungu z'abakuru b'ibihugu canke z'ugwaruka canke inama zarizo zose mpuzamakungu, kuko ino nyubakwa tubaha umu engineer wacu aca basigurira ibigize ino nyubakwa kugira ngo ababwire ingene bizoba bitunganijwe n'ingene byose bitegekanijwe bizoba muri iyo nyubakwa. Hanyuma kukijanye na transparence nagomba cemanza mpe mwubahwa dukorana Rusieri ababwire vy'umutungo ingene bizoba bimeze n'ingene bizoba bitunganijwe. Kumbure uyu ahejeje tuca tugaruka rero tubabwire ino nyubako ingene bigize n'ingene imeze n'ingene bizoba bimeze kugira ngo namwe kumbure ari byozo mufise muce mubishikirize. Karibu. Nkuko bivuze ibaza yuko ibintu bituma abantu bahura, ibintu bituma abantu babumwe bagira urukundo, ivyo bintu birakenewe cyane. Rero imbere yuko nja kwinyubakwa nagomba mu nkundire gato ndababwire ikintu twumvikanye kandi bose bacumbe bakimenye, kuko diaspora irafise ingene izwi muri kahise kumengo ni ikintu c'umugambi uyu canke uriya. Mu bintu twumvikanye muri diaspora ubu nuko ikintu haba ari imbuga zijya amagrupe n'ibindi duhuriramo twese
kirazira kazirizwa ko hari ikintu cy'umugambwe uyu c'idiniri cishira hamwe bizamwe hazamwe ibintu bibiri ikintu gihuza abantu nukuvuga ibintu d'ordre social biduhuza canke hakazamwe ibintu biraba diaspora canke umuntu w'umu diaspora yagize ikibazo kana kugira ngo ashobore gufashwa nivyo vyonyene ibindi vyose kuko ibintu nabonye bitugora cyane cyane mutwe bw'abarundi bitugora gutandukanya kugira ico no kwita akarimbi hagati y'ikintu n'ikindi umuntu ari mu idini ashaka ko iryo dini ryo cyari domina umuntu ari mu mugambo akashaka ko umugambo ucu domina umuntu ari mu mwishirahamwe akashaka ko iryo shirahamwe ryo cyari domina twebwe no muri diaspora murabona burya abantu baba muri Amerika ababa muri Afrika baba muri Aziya usanga n'imico itandukanye iyo mico rero utagerageje kuyimanaginga ngo hashobora kuba ikintu kimwe bitera ingorane ivyo rero turiko turabikora kandi biriko birashika ku rugero mbona yuko vy'ukuri bizoshobora kugira aho bigeze hari abantu bamamagaye i Buraya babonye ngiye mu nzego za diaspora basi ugiye mu bintu by'umugambwe kanaka ndababwiza uko ntijewe ndi umuntu akuze ndi umuntu w'umugabo ndi umuntu yiyumvira ikintu mbona kidakwiye ntaco nojamo ivyo ntibishoboka nabigiyemo kubera mbona ko bikwiye kuko narazibonye hariya na hariya rero abo twumvikana abo dukorana barabizi neza ko ivyo bintu kizira icyo dukeneye nabivuze nike yababwiye nubumwe icyo nico kintu tugomba guhurira kigira kabiri dukeneye ni development kuko nabibabwiye hari abantu bafata igihugu bagacitiranya n'umugambi hari abantu igihugu bagifata bagacitiranya n'idini hari abantu bafata igihugu bagacitiranya n'ishirahamwe igihugu kidusumba twese murabizi imigambi iraza ikavuka igakura igasaza igapfa ivyo ni mubizi idini riraza rigakura swata abantu bari mu byo bakaryana bigasambuka mugabe igihugu kiguma kihari ni impese ya twese twebwe rero icyo tugomba gushira imbere nk'abarundi ba mu mahanga bakandi bakorerayo nuko tutegerezwa kuraba ubwa mbere igihugu nta migabwe munsi yabaye igatwara imyaka n'imyaka none ibiri mbona ko iri ukwiriye n'iyindi buryo bizogenda na inyapa de formule c'est comme ça niko bimeze mugabe igihugu tugomba kubona ko kiri hejuru hariho mbere n'abantu bagera kure bakitiranya n'igihugu ivyo rero nifuza yuko abarundi twese cyane cyane abatwita abazevoliwe aba diaspora babanza kwishira mu mutwe kandi tukabera karora abantu ivyo rero je mbona mu nzego za diaspora tuko turabishikako ico ni kintu gihambaye nagomba surinye ikigira kabiri kitugora makino gihugu ni kiyavuze cha transparence abarundi turafise ukuntu iyo Imana duhaye ini parcelle de pouvoir cyo dufata ibintu by'igihugu ibintu byishira hamwe ibintu by'iki tukabyita ibyacu ivyo narababwiye muri diaspora abadukorana nyama hari ikintu gigomba kuba cyane c'est la transparence nayo irafise des piliers sur base desquels yiropoza kuvuga amategeko ariko yaratunganijwe ku buryo atagwego na rumwe urugwego rwa conseil des sages ntigwahoraho mu bya mbere mugabo uya niko rwego rwa mbere rugizwe n'abantu benshi rugizwe n'abantu 10 bava ku migabane myinshi kandi ubona ko rimo abantu bafite experience itandukanye cyane hanyuma izindi nzego zifise abantu 10 abantu batanu gusa ndabeshira president batandatu mwe 11 donc twebwe turi 11 ahandi nabo ni batandatu ahandi batanu murumva neza yuko ubwo rwego ni urwego rukomeye rufise ibintu bihambaye rukora mugabo zose zirafashanya nico no kwita complementarité rero ikintu twifuza twebwe bwa mbere nuko tubona ko ari amategeko ico ni cyambere kigira kabiri twifuza nuko habamo transparence ukora ku mugaragaro ikintu kivuzwe kigakorwa nibi yariko aravuga turumva amajambo menshi ahana hari mugabo cyo sanga ibikorwa nibiki twebwe twifuza yuko muri diaspora ivyo hapfuma yakugwa ibikorwa bibiri canke bitatu mugabo bikogwe ntitugume twumva amajambo gusa nico gituma nibaza yuko ibi bintu by'inyubako ndakigarutseko nuko ni cirore sero miroir de la diaspora ni cirore umu diaspora wese ategezwa kwiraba makibonamwe ivyo rero bitegerezwa gukorwa na twebwe abantu bagira ikintu kibahuza umu diaspora wese niyaza aje mu gihugu yumve ko afise uruhara muri iyo
nibaza ko aza kubibabwira cyangwa bazobibabwira umwanya utabonetse nuko umuntu wese bivanye n'ingene azoba yarafashe kugira ngo ibeho arafise urugero na nivo azofatirwako kugira ngo ico kintu bumve ko ari cyabo kuko urumva tuguma dukuza ibintu cyane bidutandukanye mugabe ibintu biduhuza ntitubishira imbere ivyo rero nabibabwiye transparency igomba kuboneka kugaragara hanyuma ikigira kabiri nuko umurundi wese aba hanze iyo nyubako niyabaho azumva neza yuko iyo nyubako ari yiwe rero mu ncamake twifuza kubarandisha amajambo twifuza ko diaspora uko bari bayizi kera ibintu byose mu kino gihugu byaramaze kuba polarize politize sinzi regionalize kubigira iby'amadini sinzi murazi bimwe bava ngo nyakurize hari amavuga mashasha yaje usanga hari ibintu tuba mu tuntu vure matacho tuvuze mugabo twifuza ko diaspora kuko mumenye yuko diaspora n'abarundi bafise ubumenyi bwinshi kandi butandukanye bakuye mu bihugu byinshi barimo twifuza ko ubwo bumenyi n'ubwo buhinga n'iyo experience iba au bénéfice du pays ivyo kandi birashoboka je suis sûr mugabo kugira ngo bishoboke hariho imico n'imigenzo bigomba kubanza kutuvamo twe nk'abarundi kuko narigeze kuza kugirisha inama muri Canada sanga bavuga bati none ubwirana nande ubwiranye inama na naka uco sitashaka bakwitirira umugambi kana bashaka kwitirira idini kana ubwiranye inama na ukabura ico ufata n'ico reka iyo ngwara igomba gukira byanga bikura kandi birashoboka mu ncamake rero jewe ndafise icizero ko ibintu byose bizogenda neza mugabo tugomba kubigiramo uruhara ubwa mbere twebwe nyene murakoze duce tugaruka kumbure tumuha ijambo engineer gatoyi ababwire ibigize ino nyubakwa ariko imbere yuko ababwira gato kubijanye ni nagomba nongere ndababarire gatoyi kubijanye akarusho donc umuntu none atanze muri no nyubakwa azokunguka iki benshi baribaza bati ntanzi dolari jana ryanje tuzohurira mugana nanje nkaca nibaza ni none no ati none ufashe ufatiye kuri ku madini tugende kumva imisigiti myiza tubona iduka yubakwa n'abandi tugiye muri katolika amakatedrale meza c'imiliyaridi yubakwa n'abandi tugiye mu bakizwa ajya ama paroisse nyamba n'ama misiyoni yubakwa n'abandi tugiye mu migambwe izigiye nyubakwa zose tubona zubakwa n'abandi tugiye mu mashirahamwe nka akomakomeye nka oni zande tubona baje mu Burundi bafise ibizu byiza byubakwa n'abandi mu majambo makere y'umuntu abaje ikibazo nk'ico ucubanza kwibaza icyatumye uza kwisi waje kwisi kubereye ni vyiza ko waje kwisi kugira wubake ugende uterereye mu iterambere ryo kuri nosi hama ryo kwisi rihera hanyene nico gituma umuntu atanga ishikanwa mu ishengero hanyuma agaterera hageze ibikorwa byo kubaka kugira ngo abone ahasenga ari ahantu hazima nta murundi rero numwe wo hanze numwe atonezerwa abonye ikintu nk'iki cyubatswe aje mu Burundi bamaze ati mbeho uri mu diaspora atego mu diaspora kubera ko abona ikintu ciza cyubatswe mu majambo makere y'inyubako tugomba twubake ni cirore naho twese twibonamo nk'aba diaspora kujya amashengero yubaka amashengero umwe wese agatanga ico ashoboye kuronka Imana yamuhezagije nibire nivyo tugomba gukora kujya abantu baterera mu mashirahamwe atandukanye nibivyo tugomba gukora umurundi wese ahari abanza atange akantu kose ashoboye hanyuma rero akarusho nakaye ubwa mbere watanze uzoba uri mu rutonde rw'abarundi babahanze bizotugora cyane guhamagara indongozi za diaspora ugize ikibazo utubwira ngo ndi mu diaspora inyubako yarubatse gahera tutabonaho wewe izina ryawe ryanditse tubasaba rero aba diaspora ubwa mbere bose kwiyandikisha umurundi wese abahanze basi nubwo utavyumva neza iyandikishe mu gutanga idolari rimwe basi wikureyo izina ryawe ribemwo kugira ngo ejo hagize ikiba nawe uzuharugwe mu bandi kujya mwandikisha amazina yanyu mu mashengero no ngaha mwandikishe izina kandi kino gikorwa ni ic'Imana ngo ndababwire kandi abantu bose bavyumve niko wac'Imana kubera iki mwese murabizi yuko abarundi bahanze umwe wese arafise ingene yagiye kandi benshi bagize amahirwe bavyisangamwo nta ruhara babigizemo hariho rero abantu intambara yateye
hanyuma barahunga hama basanuka bari mu gihugu batari biteze. None si umugambi w'Imana. Mwibuke bari bageze mu gihugu ca Egiputa abanyamisiri abanyisirayeli voilà iyo histoire West turayumva. Hageze igihe babwira bati nimwarya mugahaga muze mwibuke Imana yabakuye he muri Egiputa. No kuvuga rero nawe wewe wahunze abandi barapfuye wowe uracyariho ugirirwa amahirwe ugenda hanze uri gukora iki kugira ngo ugaruke guterera mu gihugu c'amavukiro kugira wa wundi murundi nawe agira ubuzima bwiza. Hari abantu bashika bagahaga kwera benshi barahaze vraiment baravyibushe basa neza umugabe ikibarangana amajambo menshi gusa muga ntibibuka bati bunya nageze kuba ngo ayimvunje bunya nageze kuba ngenda migrupe bunya narigeze kuba nikorera ibintu amasaha n'amasaha narigeze kuba nandaze tomate ahantu baravyibagiye. Ubu rero umwanya wo kwibukanya yuko kugira ngo dutere mu gihugu cy'u Burundi banza kwiyubaka twiyubake tugira aho dushikira tuvuye hiyo hanyuma dushitse mu gihugu duterere. Ni ko rero ciza uzotanga wese azobafise access kuri iyo birthday azokwinjira mu diaspora tumugira ati karibi wanyu nta murundi numwe wo hanze azogira ikibazo yaratereye muri ino nyubakwa ngo tuvyemere oya tuzogerageza kugira uwo murundi turabe ingene tumufasha mu bihe byose ugira ikibazo haba ahari hanze canke muri kino gihugu cy'u Burundi. Ivyo ni ntabanduka. Ica gatatu umurundi azaba yatanze azofise access ico bitagira discount. No kuvuga nimba amashambure nko mu iyo hotel tuzoba tuyatanga ku madolari 100 urashobora kuzotanga meme $80 discount. Ikindi naco nivyo gufungura nuko nyine. Hanyuma nubundi ico bita amakrebe y'aba diaspora azoba ari karakogwa ngaha ayi mu Burundi. Hanyuma azoba afise access gushira umutahe wiwe mu bikorwa vy'iterambere bindi kuko bisivyo vyonyene. Hazoba ikindi gisata cyo guciramo imitahe kwa barundi bahanze. Tuzana amahinguriro akomakomeye. Ivyo byose bizoba muri bizovana n'ungene umuntu yitanze. Hanyuma rero hana amahera umuntu azotanga menshi bikazogirwa amahirwe yo kuharyama no kubuntu no kumwakira ku kibuga c'indege muri protocole za VIP. Hanyuma hazobaho n'ikindi kintu cyuko umuntu yatanze amahera menshi cyane nawe meme dushobora kumushira mu ntwari z'abarundi baba hanze bagerageje gutahuza abandi barundi igikorwa cyo gukunda igihugu no kucitangira. Aho nabo tuzoshira ahabona amafoto yabo tuvuge tuti abari mu ntwari za diaspora. Haraho tuzokwita les membres d'honneur kubera ko nabo nyene batahuye bongera baritanga cyane ku rugero rushimishije. Iyo migwi yose tuzoshira habona muzobibona very soon. Hanyuma ikindi gihambaye nuko abantu batovuga yuko gusa iyo migambi ya diaspora gusa. Mu myaka 3 dufise umugwi wa mbere nuwo kunga barundi no kwibaka ino nyubako. Umwaka wa kabiri tuzoshira ingufu mu gushira hamwe imitahe yacu. Ariko ntuzoshira umutahe mu gikorwa kizokwitirirwa abantu baba hanze tutakubonye mu mugambi wa mbere w'ubumwe. No kuvuga tutakubonye wewe nta bumushaka. Wewe ntushaka iterambere, wewe ntushaka ko abarundi twiyubaka. Urugamba rero turimo nubwo abarundi bose tuzoba twumva kumwe ivyo bintu. Ikindi gihambaye umwaka wa kabiri ni gushira imbere ivyo bikorwa mu burimyi n'ubworozi dushamwe ingufu cyane kugira ngo abarundi bo hanze rano ko baza basa neza bavyibushe basamagara meza. Tugomba yuko no mu Burundi abarundi bose mu mwaka ukurikira bose bazoba ari abarundi batejwe imbere na diaspora mu bisata by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo natwe dutere muri ico gisata ntagire umurundi asubira kwicwa n'ubukene canke ngo abeho nabi kubura ivyo fungura. Umwaka wa gatatu azoba umwaka rero zoba tutambuye kuzana amahinguriro muri kino gihugu. No kuvuga iki kintu tukagishobora n'urugero yuko n'iyindi migambi icishoboka. Naho rero dufise tugomba ko tugira iki kitubera akarorero comme indicateur. Tuvuge tuti tuvuye aha ubu turiko tugana hano na hari. Muri usangi ni ivyo reka mpe ijambo rero mu engineer ariko aradufasha kugira ngo atubwire ino nyubakwa ibiyigize. Sinzi mwoshiramwo volume d'abord mubanze muyivuze bayumve n'ijwi mushire mu ijwi kugira ngo bumve baba mu mahanga intwari kanatsinda n'abakuze n'intwari bakoresha mu Burundi,
murakoze cyane nanje ni architect Muhezagiro David nkaba naserukiye ishirahamwe Ades Designs risanzwe rikora ivy'inyubako risanzwe rikorera ngaha mu Burundi nyene twaregerewe n'abarongozi ba Diaspora badusaba yuko twabafasha mu bijanye no gutegura uyu mugambi umugambi mwese mwabonye muri video ntoya yerekana uko umugambi uzoba umeze nkuko mwabibonye ni projet nini igizwe n'ibice bigera kuri bitandatu izo bigizwe mwabibonye nkuko mwabibonye ku mazina ni Burundian Diaspora Convention Center izo bigizwe na IHURIRO Hotel ikagirwa na IHURIRO Auditorium ariyo izokwakira amanama manini ishobora kwakira abantu bageze ku 5,000 ikazoba ifise water park ariyo parc d'eau igizwe na piscine ikagirwa na bijya mubona kugira ngo abantu bose bisange izo bigizwe n'ama toboggan ikagirwa na piscine z'abana n'iz'abakuze ikabigizwe na golf park ariyo ikibanza c'urukino rwa golf nkuko mwabibonye muri video ikazobigizwe kandi na mini mall nkuko mwabibonye ku nyubako nivo za mbere zitangura mwabonye ko zigira la superficie yose y'ihoteli igizwe n'izo nivo zibiri za mbere arizo zizoba ariyo mini mall hazoberamwo ubudandaji ama bank agafatamwe ibibanza abadandaza bagafatamwe ibibanza no kuvuga ni ihuriro umuntu wese azoba yakiriwe muri ico kigo murumva yuko hazoba hakorerwa ibintu byinshi hari iyo partie y'amanama hakaba partie ya hotel nkuko yabibabariye izo bigizwe n'ivyumba byababa amajana 3 ikabigizwe n'ivyumba presidentiel ikagira ama salle de conférence yo kugwezo go mpuzamakungu hariho ama salle de conférence ane mato yakira amanama murabona twashizeho iyo yibi y'abantu 5,000 mugabo hazoba hariho n'izindi ntonto zishobora kwakira abantu bake bazoba bashaka kugira amanama ikabigira restaurant VIP ya hotel nkuko mwabibonye sisiko mwabibonye neza l'hôtel izo bifise piscine privée pour l'hôtel izoba abazoba bari les occupants de l'hôtel bazoshora kujamo atari iyi ihuriramwo bose mugabo ntizoba ikumira wari we wese azoshora kuyijamo hama ikazoba ifise parking sinzi ko mubona ngaha aho bageze sinzi ko boduhagarikira gatoya murabona imodoka zigenda zimanuka hasi hazoba hariho parking yo munsi yo muri sous-sol y'abantu bazoba bari muri hotel kuko hotel ifise ivyumba amajana 3 abantu amajana 3 bazoba baraye ngaho ifo yuko imodoka zabo ziba ziri safe zira ahantu muri parking yo muri sous-sol mwabonye kandi yuko dusanzwe hari parking yagutse ahantu hanini gose nubwo hoba hakenewe gufungurira abazoba bari muri auditorium hashobora kuzotegurwa amatante mwabonye ko hariho ibibanza byuguruye binini cyane hashobora kuberaho uburiro kandi mwabonye ko hariho na partie y'ama restaurant nibaza ko mwabibonye tugururira meme aba diaspora barabimenyereye hazoba hari za McDonald's hazoba hari Papa John's zama pizza zama McDonald's barabimenyereye n'ahantu h'ubunywero hiyaguye ku muntu ari we wese mu ncamake n'ivyo bizoba bigize iyo nyubakwa ni nyubakwa izo bigizwe n'ibintu byinshi nkuko muvyumvise hama turi kumwe twese birashoboka bizokunda nkuko vyakunze yuko haba ibivyigwa n'ibindi twizeye yuko bizogenda neza murakoze cyane Izokubakwa iyo nyubakwa yose iri mu buringanire bungana ni hegitari 6 mugabo inyubakwa imwe irafise uburinganire bwayo nka minimum yokipa ama niveau 2
izoba ifise uburinganire bungana na metero kare 5000 murumva yuko hazo harimo ibibanza bikwiye. Hama twavuze hotel yuko ifise ivyumba bishika mu majana 3 nayo superficie niveau imwe kuko hotel izokokipa niveau 10 uduga hejuru. Hanyuma auditorium dufise auditorium yakira abantu bagera ku 5000 ifise metero kare ziri bati zigera ku 4000 n'amajana 2452 bivanye nuko plan ikoze. Nayo ikazotegurwa kujya baterugura ama auditorium izoba itera iduga manivo yokipa inivo zitatu ni uburebure bw'inzu ifise inivo zitatu mugabo hose hazoba hari vide ni auditorium nyene nkuko mubizi mu ma auditorium mpuzamakungu sinzi ko hoba hari Izokubakwa hehe ku buryo bungana ku kijanye n'uburyo yari yakivuze ni mu biharuro twari twakoze mugabo ibiciro bigenda bihindagurika murabizi. Mu biharuro twakoze ni hagati y'imiliyaridi 50 na 60 mugabo ni devis ajusté umuntu abandanya ajusta bivanye nuko biba bimeze ku isoko ni bivanye n'ibizokenerwa hashobora kubaho kwa meliora ati ngaha dukore gutya aha nkuko bisanzwe bizwi inzu irashobora kubakwa hama finition igakorwa hisunzwe kizohakorerwa. Ego hanyuma ikibanza bizojamo nibaza yuko le président wa Diaspora ashobora gutanga umuco kuri ico kintu. Nibaza yuko bivanye ivyo bivanye n'uburyo na disponibilité y'uburyo buhari ni igikorwa gishobora gufata imyaka 2 imyaka 3 bivanye n'ukuntu ibijanye n'umwanya bigenda bihindagurika bivanye n'ibihe. Hari igihe ushobora gutuma ikintu murabona yuko ibintu twubakisha byinshi ari byo dutuma hanze hari ibigurirwa ngaha mugabo umwanya exact bizofata ntitwoca tuvuga ngaha nyene kuko umuntu agenda hura n'intamba mwama mwabibonye umuntu aravuga ati iyi nyubakwa izomara amezi 3 mugabo haciye bivanye n'ibiciyemo ikamara amezi 5 6 nibaza yuko ico umuntu atokirandirako. Murakoze cyane. Ni juste kugira ngo iki kintu kugira ngo abandi bo twabonye yuko badukoreye ivyo twashaka par rapport sino twararondeye abantu benshi badufasha byatwaye umwanya sino bitwa twabigize imbere y'igihe mugabo byatwaye umwanya rero turizeye ko bizogenda neza ni image tubaha kugira ngo tubereke igicapo c'ivyo twifuza kugira ngo iyo doti zigende neza nimba atakibazo kihari rero mwakoze turabashimiye. Okay. Iyi nyubakwa rero nta handi zoba atari mu gisagara cya Bujumbura. No kuvuga turafite ibibanza bigera kuri 3 bitandukanye bishobora kubakwamwo iyo nyubakwa turamaze kuvugana n'inzego zibijejwe abatandukanye. Ikibazo si kibanza ikibazo n'amafaranga. Mu gihe twoba dufite amahera tuvuga aho dushaka hose ndazi ko atacobora kutwaronka. Ivyo rero si kibazo baba inzego zitandukanye abatwara iby'iterambere mu nzego zitandukanye bavuga bati nejo ni muze tubasinyire mutwereke gusa yuko ubwo buryo bwanyu bwabonetse. No kuvuga rero twebwe urugamba turimo rwo kwegeranya amafaranga ico tuzi nuko aho twoshaka hose Bujumbura tuzoharonka. Nimba wewe uri umuntu umwe bashobora leta ishobora kuguha wubaka ukaguha wubaka akantu gatoyi leta yo twima gutaha twubaka ikintu nk'iki. Nuko bibanza ni byinshi cyane aho tuzobona twifuza nitwahasaba ntibazohatwima ivyo biri mu masezerano dufise yuko ubwo buryo bubonetse kubera ko turi mu rugamba rwo guterera igihugu kugaruka abarundi kugira ngo batere mu iterambere ry'igihugu ikibanza tuzoshaka ndazi ko tuzoca tukironka cyose. Ibibanza ni byinshi bigaragara aho mu gisagara cya Bujumbura murabizi ahashobora kuja ino nyubako rero ni henshi cyane. Nanje ico nagomba nongereko guhera mu mwaka wa 2020 iratandukanye nuko diaspora yari iri mu myaka iheze par rapport abarundi baba hanze na leta barafise ingene babonwa abarundi baba hanze nuno munsi barafise ingene babonwa kugira ngo byo rero mu bimenye ubirabira mu bitabo by'igihugu biraba imigambi y'iterambere dufatire kuri za nkingi zitanu y'amapiriye atanu. Piriye ya mbere ni engagement de l'État, gouvernance,
na transparence efficacité institutionnelle. Pilier ya kabiri ni efficacité économique aho diaspora iza mu bambere. Pilier ya gatatu ni équité économique cyangwa équité sociale. Pilier ya kane écologie et patrimoine culturel. Pilier ya gatanu rero nico bita partenariat fructueux. Iyo partenariat fructueux rero ugiye kura muri ya objectif 22 avuye muri za nkingi zitanu usanga la diaspora ifise ikibanza kinini cyane muzorabe ubu uya hariho meme na politique nationale ya diaspora iraba diaspora mu bushikiranganje barashizeho direction irabi vya diaspora nukuvuga rero twebwe ubwabe tugomba kwiyubaka hanyuma inzego z'igihugu tugaheza tugakorana batadukoresha ko twe badukoresha mugabo nukoraboro kuko turabarundi kandi uri mu gihugu cyangwa uri mwene gihugu nawe utaburi mu gihugu ugomba kugumufitaniye derrière imigenderanire hagati yawe we n'igihugu. Twe nka twebwe dufise abana hanze n'abandi murabizi neza hari ikintu kikunda kuba gikomeye ikintu bita denaturation ugasanga umuntu yarabaye denatire hagacatangura kuba ikintu bita conflit de culture. Abantu bose bafise abana hanze barabizi ugaca usanga umuntu si umurundi si umuzungu si iki kubera iki kubera uko kuntu ataparuve na kwiro turuva ngo yitore wenyene mu muco wiwe kuko umuco n'umuntu ni ibintu bibiri biri intime mariye. Nico gituma rero igihugu ico kintu cakoze n'ikintu gikomeye cyane natwe nk'abantu bari imbere y'abandi tugomba kubishira imbere hanyuma n'iyi migambi yose rero ikijamwo iyi nyubako rero burya iri mu ivyo hamwe umuntu ari ndabakaro gasanzwe ubwabaye bwa mbere murabona ibibazo turimo vy'ibitoro vya karubira ninagira mbonce mboneraho mbere ndonka kanya gatoyi ndabivuge harabavuze ngo havugwa bibi gusa mugabo reka ndabivuge nk'ibintu bito canke bine vyerekana yuko kameme hariho ini difference itandukaniro ry'ingene ibintu vyahora n'ingene birubu par rapport à diaspora je dis bien. Mwarabonye ibintu by'ibitoro la diaspora nibo bantu ba mbere igihugu mu iki gihe bari ngaha bashoboye guduha karubira inshuro zika kuri zitanu nivyo nicyakwiye mugabo je nagira mfate kano kanya nshimira inzego z'igihugu je saisis vraiment cette occasion tubashimire cyane kuko diaspora wese yaje hano yavuye hano abonye ko ari considéré twarabonye ko hariho n'abarundi byababaje bavuga ngo kubereka aba diaspora gusa barabivuze gutyo narabumvise kuko nari mu bariko babitunganya turabakana ko bigenda neza ivyo barabivuze mugabo nagenda babwire yuko iyumvira umuntu yafashe intege yiwe yafashe itike y'indege akazana abana akazana n'umuryango hanyuma bigaca vyanka kandi afise indwi zitarenga zibiri aba afise umwanya muto agaca abona ingene yiyunguruza ubaza ko umuntu azosubira kugira umutima wo gukunda igihugu no gukizamo bizogora rero ikintu leta yakoze nuko twagira tubashimire rwevuye ku mutima babandanye bagira iyo consideration kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri ko aeroport ubu uye abarundi baje barashizeho service d'accueil abaca ko aeroport bose barabizi ivyo ni vyahoraho iyo service d'accueil bashizeho ni service umuntu wese aje hari abantu baza arabatama hari abantu baza arabatama kazi hari abantu baza ari bimuga bakabura umuntu abafasha. Ubu rero izo service ubu zirahari ivyo byavuye mu biganiro byagiye biragirwa n'abari muri diaspora n'abandi ivyo rero barabikoze cyo ikintu ciza cyane twovuga yuko twoshima. Ikindi naje gatatu murabona ko bashizeho la semaine de la diaspora ivyo turabifashanya nabo jewe kuva ntanguye kuzandaza kenshi mu Burundi nabishikiye mu mwaka wa 2022 inama ya mbere yabereye Ingozi twaravuze tukaganira tugahura n'inzego umuntu akavuga ivyo yiyumvira erega nivyo ni intambwe abantu baba hanze rero batandukanye n'abarundi we wavuga ibintu ko avyumva ivyo mu vyumve mu bimenye. Hari ikiganiro cabaye twageze muri Sodenire higaje twarumvise ko abantu byababaje mugabo bamenye yuko abantu baba hanze bafise mindset iri different n'abarundi baba hano bafise état d'esprit itandukanye n'abarundi baba hano baze barabishira mutwe bavyumve. Abarundi baba hanze
bobo ica kubwica afise ku mutima nta bya bindi byuko akubwira ayumvira be ivyo nibiba muri bo abarundi rero bavyumve yumvise avuze ikintu nuko ari cyo nyene yiyumvira narumvise ko byabababaje mugabo nibaza yuko batobibahora kuko bo bintumbere kuvuga bijya babivuze bagomba ko ibintu bihinduka ivyo nivyo nibaza nivyo niyumvira rero turavye ingene irya semaine itegurwa tukaraba ingene abantu bazunguruka tukaraba nka guverineri wo mu Kayanza ingene batwakiriye n'abandi niyumvira yuko ari ikintu ciza rero hariho byinshi cyane vyiza bivugwa bakora mugabo n'utwo tuntu tutari twiza natwone nivyo ko dukosorwa kuko ivyo nivyo biha ishusho nziza igihugu mu ncamake rero mu ncamake nibaza yuko nitwagira umwe uko yabivuze tukabona imbere tukagira focus kuri ntuzenya development jewe nibaza neza yuko igihugu cacu nta kibuza nyama mubona abantu bajyana nyama mubona abanyepolitike n'abandi baguma bari mu tuntu mumbabare nkurije ijambo rigwe tutubwabwa hari utuntu tutubwabwa vraiment usanga abantu barimwo twinyungu z'abantu mugabe igihugu nikije imbere nikije hejuru ivyo bintu ntibizotuma twavansa twebwe rero nk'aba diaspora twebwe nk'abantu bamaze kubona ibintu n'ibindi hanze kandi dukunda igihugu cacu turiteze neza guterera mugabe dusaba abanyepolitike yuko batworohereza ntibatubone nk'inzitizi ntibatubone nk'intambara ntibatubone nk'abantu mengo tugomba kubakura amata mu kanwa mugabo turi ngaho kugira ngo tugire ico no kwita complementarité dufashanye twese kandi birashoboka kuko dufate kwijya vision jewe ndemera neza ko bishoboka kandi ijya byo twayigize yacu ibi yababwiye ko tuzoza turaca gusigura mu mahanga nagenda babwire yuko ijya vision niyo base kuko burya hari umuhinga yitwa Seneca w'umuromani w'umufilozofe yavuze ngo iyo umuntu atagira yaje ntazimira iyo rero utagira intumbero burya ntushobora no kugira burya iyi nyubakwa iri mu iyo ntumbero nyene iyo rero twamara ko twofise iyo ntumbero hakaba ari ivision igihugu cihaye nemera neza yuko twese twabigira umwe umuntu wese wo kutwononera kubera tunyungu twiyiwe umugambwe canke idini canke ishirahamwe tumugira tudabora igihugu imbere igihugu kandi byose bizoshoboka murakoze hariho ikibazo cy'abana bavukira hanze ugasanga ku by'ukuri imico y'Uburundi ntibarimo na gatoya ariko biratahuritse mu gihe umuvyeyi wenyene ubwiwe bitamurimo urumva n'umwana ntivyo mubamwe ariko kandi mwibuke ko dufite n'ikibazo cy'umwanya tumarana n'abana bacu tuba twaravyaye hariya muri iryo gihugu umwanya munini tumara turiko turirukanga hama rero nta vy'abayaya nta vy'ababone nk'uko uye ngaha ndabibona hariya biragoye usanga umwana uri oblige kumugumiza umwanya munini mu ishuri akaba ari kumwe n'abandi bantu badasangiye imico ugasanga ku by'ukuri yaratakaye ubuhinga rero je nkunda gukoresha nuko buri konje muri vacances zana abana abana iyo baje bakamara ngaha nk'umwana wanje baravuga ikirundi neza cyane donc amaze amezi 3 ngaha ndamushira ahantu akava havuga ikirundi kabisa kuko namushira hamwe n'abantu batazi icongereza akaca guma gerageza kubirondera ugasanga umwana yatanguye kumenya ururimi nk'ubo yarashobora kuganira akavuganiriza neza niyo strategy gusa ishoboka ikindi naco nuko ubu bumwe turiko turubaka nibwo buzodutuma dukora ibintu bikomeye sino hariho ibintu byinshi byoza abantu bahanze muri rya biganiro mugirisha ku radio yo kwigisha abana ikirundi n'ibindi kugira ngo babimenyere iyo ni migambi twifuza kuzoshikako hanyuma zeno kandi yagasaba avuga ngo n'umurindi w'abavuka cyo bari kibazo burya sinyungu aho cyo kwita uruhombo amajambo make no guhomba jewe nimwe nakunda kubwira abantu yuko kirazira kuvyara abana yaba twese twari tubishoboye twifise neza tukaba dufise uburyo bukwiye ntaco tuma tutavyara kuko twoba dushoboye kubaka inzu y'igorofa 50 no kuvuga tuzofyikanira aho nyene ntangora mugura abona nakazu kamwe k'ivyatsi hari abantu umunsi batagishoboye kukubaka iyo baretse rero kugira ngo bagume babaja kuwo murindi uzosanuka twese byatugoye nico gituma jewe ndinganizo ya leta kuri byo kuvyara ku rugero ndabishigikira cyane aha rero umuntu wese je avuga nti wewe nyene ubona yuko udashoboye kurera abana udashobora gutunga n'umwana umwe nawe ubona bavyara umwana mbere akabihakana ntumenye niyo baciye no kuvuga rero ico ni ikintu novuga yuko twese twocumva cyo kimwe kugira ngo tuvyare bake dushoboye kurera
hanyuma kubijanye no ku barundi basohoka igihugu ni vyiza cyane iyo abarundi basohoka. Ico nshima uno munsi nuko abarundi benshi basohoka badahunze. Ikintu hajya kibi nuko abantu bago basohoka bahunze igihugu. Mugabo umuntu asohotse agiye kuguruza durudandazwa canka ashoye ivyo yimbuye nukuri ikintu ciza cyane. Ico turagishimangira ko nico twifuza yuko muri kazoza ko abarundi bose bashora hanze kubera ko twagize umwimbu mwinshi muri kino gihugu. Harageze ko dusohoka tugatwara ivyo wacu hanze tukazana n'ibindi muri iki gihugu. Ivyo ni vyiza gose cyane. Iyo umurundi asohotse kubera umuhinga agiye gukora Kinshasa kubera ubumenya afise ico gihugu kidafise niteka ku gihugu. Ibi rero nivyo jewe nshimikira ko ni vyiza ko abarundi benshi basohoka bagiye batwaye. Bibaye ngombwa n'ugiye kurondera akagenda mu nzira nziza n'amategeko ni sawa. Rero no musi cyo dushima biratandukanye na kare umuntu abantu benshi bita aba diaspora kubera bahunze igihugu. Umuntu agasohoka igihugu ageze hariya hirya agatangura kuvuga yuko Uburundi bitagenda kandi atari byo. Kugira yironkera ubuhungiro akabanza agatuka igihugu kagicafuza. Ivyo byarabaye. Mugabo ubu sivyo kuko ubu twese turabona ko mu Burundi atantambara ihari. Nakarusho rero ku gihugu. Gilbert nawe wavuze uti gukoranya abarundi nibaza yuko nkuko wagiye urabivuga abarundi bari mice bari kune bari gutana. Ico no kubwira coco wavuze ikintu gikomeye ngo hari abantu bavuga ngo ujya diaspora ngo nayo nyene ngo ntituzi vyayo ngo ntatwemera. Sinzi ko mwabonye ivyandikwa ibimvugwa ko hirya no hino urumva utuntu twinshi dupfuye nabi. Bakavuga yuko kugira ngo bace intege abantu bakavuga yuko nk'akarorero umurongozi ya diaspora atazobasubiye muri Amerika. Urumva nk'umuntu akubwira uko urumva bamaze kuvuga ko umurongozi wa diaspora ari imbwa ataca amatse. Urumva yuko bagomba guca intege uwo wese yocuza agatima kugira ngo akore mugabo sivyo. Nico gituma twebwe urugamba turimo subwo guhangana n'abatugwanya canka abatuvuga twe turakora. Hanyuma ejo bakatubona turi muri Amerika, ejo bazobona aho mwavuga ko tazogenda ariho turi, bakatubona bimwe batuvuga ko atari byo, bakavuga yuko buca urutungane buturindiriye tukagendayo, tukabereka mbere turi kumwe n'abacamanza b'ico gihugu, tukabereka ko turi abagenzi babo. Nibaza yuko ivyo ari byo biryoshe kurusha guterana amajambo. Sino twari kwa twarivuze ko cyane. Umugabo hari inkuru nyinshi zisamaza. Bakavuga amajambo menshi kugira ngo bace intege abantu. Mugabo umuntu ataravuga umurongozi amakuru ntwayaronka. Ubaye umurongozi baca bayazana kugira ngo koko shetani igumijwira. Iyo wayifashe neza ukayihonyora igumijwiragira niko bimeze. Ziya n'induru za shetani rero. Ziba batagomba yuko abantu bavansa bavaho bari ngo baje handi. Ivyo ntimuze mukangwe n'utuntu two hirya no hino ni shetani. Shetani twayifashe tuyifise mu minwe twayihonyoye ku mutwe. Urumva rero nkereka uko minduru. Ivyo ni ibintu bisanzwe se normal. Hanyuma wavuze uti ni uyu umuntu tuzoza turitura. Twarashizeho umuhuza bikorwa no musocrétaire comptable wa diaspora. Haguruka bakobo. Uyu niwe directeur no coordinateur général wa diaspora ndundi. Ibi ni biro iyi nyubako yose murimo kuva hari imbere gushika ni ya diaspora. Aha niho dukorera dufise amabiro agera kuri 8 dufise ahantu mushobora kuza mukaruhukira no musi muriko muhakora inama mukanga muje mu masaha ngoro bamusanga hameze neza arahandi hantu ho kuruhukira kugira ngo habe muri deside ahantu abantu bahura bahana ivyumviro bagira imigambi y'iterambere. Urero niwe atuje ni wajejwe ico gikorwa ntihagira umurundi numwe kwisi azovuga ko yabuze uburongozi bwa diaspora. Turafise amasaha 28 kuri 28 imisi ndwi kundwi nta muntu azovuga ko yatubuze. Jewe ntabonetse agashikira ubwo burongozi bizogenda neza. Ubu we washaka twashizeho n'umuvugizi wanje umuvugizi wa Samuel Ndayiragije base nk'umurongozi kugira ngo amatelefone vraiment ni menshi kugira base umuvugizi azaramfasha kwakira ibyumviro bya bamwe yongera afasha gutanga inshu mu gihe bikenewe. Nawe rero ni nta suwundi ni Simeon Nzumwami ari muri Etats-Unis niwe muvugizi wa diaspora ndundi kumbure niba mutarabona urwandiko rumwahaye amabanga muraza kurubona mukanya mugabo nijise kugira ngo tubabwire yuko turiko turagerageza gushiraho equipe as much we can. Hanyuma hariho nabandi izindi ndongozi za diaspora muzobona mu ndwiza tuzoba dufise izindi ndongozi ziyongera kuzari zihasanzwe tuzoshiraho izindi ndongozi zigenda kwijana 30
urumva n'abarongozi benshi gutwara isi yose si cyoroshe. Urumva rero amakomisiyo dufise agera kuri 10 n'ayandi komisiyo yose dufise abantu 10 bari muri iyo komisiyo kugira ngo umwanya munini iyo shetani gumijwiragira ibura hicwirira ijwi ryayo ntirigere kure kugira ngo abantu bari ku kivi baboneke kurusha abantu bakaririmba. Ibi bintu turiko turavuga byo kubaka bino bintu sumuyondi sugufina bisaba ingufu, bisaba kwitanga, bisaba inkomezi, bisaba strategy, bisaba ko shetani tuyifata kabisa kabisa. Koko murazi ko shetani yatwizize kuva kera imyaka 60 70 shetani yaratwifatiye turyana dutukana ataco twimariye. Iyo shetani rero ubu twayifashe kabisa ntayimenera ntahija mpaka tubonye bino bintu tubishitse. None shetani yoryoherwa mu myaka 70 heze tutabona ni basi n'agatafari na kamwe kaduka yoryoherwa ubonye none ruhagaze reka da yoba yafashwe mbi. Nico tuma rero iyo shetani tweza kuyemeza abasenga rero musenge kandi babasenga by'ukuri apana babasenzi bavuga ibintu bitabarimwo. Dusenge by'ukuri dukomeze dufatira hanyene kugira ngo shetani uko twamaze kuyifata ntisubire kuduca mu ryahumye kabisa tuyibohe mpaka ikintu tugicitseko. Hanyuma rero bwana Gilbert ivyo wavuze byose ibiganiro mutunganya turahari muduhamagare tuzoza. Ico abantu bakwiye kumenya ni kimwe, hari abantu bibaza yuko diaspora samwe ndayiragije gusa. No, si ivyo. Tugize urunani, tugize uburongozi bumwe bwa diaspora ndundi. Ntahari nibisigura ko ibindi bidakogwa, nibisigura yuko abantu batavuga atakintu kimwe gikogwa. Ibi turiko turakora si bya samwe, ni iby'abarundi bose baba hanze kandi uburongozi bwose tuvyumva cyo kimwe twaravyumvikanye ko ntabonetse rero mu ivyo biganiro. Icegera canje azoza, umwe muri komite yanje azoza, komite yanje itaje, komite irongowe na mushinga ntari rufyiri bazoza, aba bataje komite irongowe na Pierre na Jean Pierre muri Australie bazoza. Coordination kuko nabo nyene bateza kumva ibikorwa byacu kurusha abandi nabo bazoza baduserukira. Umuvugizi wanje azoza, yama komisiyo navuze babanje 130 n'abandi bazoza. Ntihagire umuntu numwe razovuga ngo yabuze umuntu IKIGANIRO. Abarongozi dufise ni benshi vraiment mu bikorere ko cyane. Hanyuma rero ngiriye ko kuco wewe Gilbert nyene wacurangiriza ko ngo none ngo nikihe cizere muduha. Icizere ni ikinye ndagwe nk'akarorero. Hano hantu iyi ni nyubako ya diaspora. Hano hantu turi niho duhereye mugatwifuza ko hava vuba. Hanyuma abarongozi bose turi kumwe n'abakozi nababwira yuko umurongozi wese dufise muri diaspora ndundi uwitanze make yitanze muri yo. Nico bituma dufise abakozi bahembwa. Aba bakozi twavuze dufise nga ingonga ni muze babona abantu muze kuberekana vraiment ingo hagara hajya aye Baragira na journalist. ingo hagara ngaha hagara hajya aha hagara hajya imbere bababone hagara ha aye. Uyu ni imwidondore mwebwe nyene. Jane twa Fredouard Niyonsaba abandi umuhunza ibikorwa mukuru wa diaspora ndundi murakoze. Nawe nitwa Josiane Habonimana naje nkaba ndumunyamabanga nkaba kandi n'umunyabigega wa diaspora ndundi. Ego nuko uretse yuko umunyabigega wa diaspora arujya uyu nawe ni umwe mu bafashanya n'umuhuza ariko no mu shinguzi mu kwegeranya urutonde rwose rwaba nico bita reception. Kuri reception ni umusanga kenshi ibikorwa byose byo kwegeranya ubutunzi tuvuga ku isi waradufasha mu mpapuro hanyuma ujya nawe agaheza akabika ako kanoti. Urumva rero byose birajana barafashanya kugira bigende neza. Uyu nawe n'umuhuza bikorwa kugira ngo ibikorwa byose bya diaspora ibi byose turiko turavuga imanza tugiye gutunganya ibikorwa dukora ni ibi rero abantu barashobora kuza mu kibanza cacu. Aricyo nagira nongere ko ikomeye kubijanye n'abakozi turamaze iminsi turonka ibintu by'imyidogo y'abantu bava mu mahanga bakaza bagira ikibazo ngaha kubera twebwe tutaba turi ngaha kenshi. Nibaza yuko kandi nibaza ko yamaze no kubivuga ko hari umuntu w'umushikiriza umushingwamanza umushingwamanza
ategerezwa kuronderwa kugira ngo azarafasha abo bantu twara ibintu byinshi. Nkuba hariho na kabari batubwiye y'umu diaspora yaje kugira ama investissement hano muri transport, acarafungwa, arezwa na sentare ya mbere, arezwa na sentare ya kabiri, arezwa n'iya gatatu, mugabo aguma afunzwe. Kandi ingingo y'74 ya code de procédure pénale ivuga yuko uyo muntu ategerezwa kuba acari kugwa, mugabo umuntu yaguma afunzwe. Twapfuye kuvyumva tuca tubijako, twamaze kuvugana n'inzego zibijejwe, uyu muntu atasohotse uno munsi azosohoka ejo. Nibaza ko ivyo bintu ari byiza ko abantu bavyumva bakabimenya, kuko nk'umuntu yumvire azana amayevizisi, kuko abo bantu mwakino ko hariho abantu mu vy'ukuri bitwa ngo bari kubajije gufasha igihugu, mugabo bajije kugitobera. Nk'umuntu azana amafaranga yiwe mu gihugu, hanyuma agaca imodoka yiwe batubwiye yuko ubifungirwamo abantu mu Gatumba. Urumva imodoka yiwe ifungirwamo abantu mu Gatumba. Urumva rero abo umushingwa manza arakenewe cyane kugira turahamagaye imbere n'abandi bafite ibibazo nk'ivyo, bazi ko aba diaspora, bazi ko bajizanye imitahe yabo hano bakagira ingorane. Mwabonye abakozi ngabaho bari, nibaze batubwira ibibazo byabo, hanyuma tuheze tubikorere ko tubishikiza babijejwe. Kuko nk'uyo iyo atavuga, nagenda bwiye ko yatanguye guca je wankorera, mugabo asanga natwe mu byo tujejwe ngaha ivyo birimwo, ivyo bibazo birimwo mu byo dushinzwe ngaha. Rero turabateye akamu, umuntu wese agomba gukora umugambi ngaha akagira intambamyi, nazi tuzomufasha ivyo dushoboye byose, ko n'ibindi tusanzwe ivyo dukora. Mugabo aje ari mu diaspora ko hari kiri ciyongeraho gusumba, mugabo tusanzwe ivyo dukora iminsi yose. Murakoze. Dufite politiki yo kugera ku bakozi bagera kuri 30 bazoba kuri service ya diaspora gusa mu mwaka umwe, kandi tuzobishikako kubera ko turi ku muvuduko udasanzwe. Ntukekeranye utwo tujwi twa shetani turi hajya hirya, nimutwumvirize, nimwumvishwe ry'Imana ihamagarira abantu gukora, kuko ni Imana idusaba. Imana idusaba yuko ngo kizoranga ko muri abana b'Imana no kwimvugo yanyu izojana n'ingiro, hanyuma mukareka kuba abantu bavuga amajambo menshi. Biri kivuga ngo bavuga amajambo menshi ikibagirana n'abashenzi, kuko mo nabo nyene barabikora, siko biri bivuga. Mwe musenga ngira murabizi. Ni byiza rero ko dutandukanya amajwi y'Imana n'amajwi ya shetani, kubemera Imana. Ivyo tubigendere rero mu ijambo rimwe. Mwakoze, nibaza ko jibe ibibazo byana byishuye. Yes, icyahe navyibagiye nivyo. Okay. Sorry, pozi yumbabarire. Ku kibazo cawe wabajije, mbega amahera azova muri iyo nyubakwa azova he? Nivyo azoja he? Jera nari kubaza abantu gato ati mbega amahera ava mu misigiti, mu mashengero he acajana? Ntaco mugace ngomba kubagarukana aho nyene, ngomba kubagarukana ngaho bwa mbere mu vyumve, imbere yuko abarundi bo hanze bashira ingufu zabo bakagira imitahe ikomakomeye mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Irifo ko baba bagize ikintu omwe bakorera hamwe c'inyungu rusangi, n'ikimenyetso cerekana ko umuntu ari capable yo gukorana n'abandi, ari capable yo kurengera inyungu ziwe, agashira imbere inyungu z'umugwi. Nibi rero tugiye gukora. Nibaza baguhende, nico bituma abarundi mwe muca muvuga ngo abarundi ngo twarozwe na shetani, ngo twararozwe, ngo kubera ko nta kintu dukore hamwe ngo kigire ngo kirame. Kandi tugera tugira exercice yo gukorana. Iregini exercice yo gukorana. Udashobora guhema amafaranga 1000 ngo hebe ibihumbi 10 by'amadolari byawe ubishire mu nyungu rusange. Ntushobora na gatoyi gukorana n'abandi bantu ngo ubu mu partenaire ntibikunda. Nico turiko turakora, umuntu atanze $100 giwe 1000 bitwereka ko ari sociable, ko afise esprit de groupe. Umuntu atabikora uyo siwe. Naho mwokorana imigambi komakomeye gute mugeze imbere muzobanka muri sentare, kuko azoguma arondera inyungu ziwe mu byo muri ko murakora, ntazoraba inyungu rusange. Mu majambo make rero, amahera azoboneka muri ino nyubakwa azoja mu kigega cha Diaspora Ndundi, kuko niho azoba yaravuye n'ubundi, kuko na mahera twegeranye yose aja mu kigega cha Diaspora Ndundi. Niho ya mahera apfa kacagenda gukora ibikorwa by'iterambere. Na rero ya mahera nyene acagaruka akazogaruka gufasha mu bindi bisata by'igihugu vy'iterambere rusangi,
ico bita gufashanya nk'umurundi wo hanze yagize ikibazo tuzomufasha mayo mahera nyene nk'umurundi aba hanze haba mu Burundi canke hanze afise ikibazo gisaba ico bita kushira ingufu hamwe z'abarundi bahanze bivanye n'uburyo zoba dufise tuzokuraho nyene tuvyumvikanye ko tukagira ibintu amafere sociale byose tuzobikoreraho nyene ariko tutibagiye tuvuga tuti turagomba yuko diaspora ndundi rungika abana bahejeje amashuri ya kaminuza 100 bagende kunonosora ubumenyi mu hanze y'igihugu. Diaspora tuzotera mu buryo bizovana amahera tugeze ko mwico gihe turashobora kuvuga tuti tugomba turungike umugwa barundi b'incabwenge hanze. Diaspora ikabikora. Iyo ni inyungu rusangi abo bantu bakagenda bamwe bakagaruka gutera igihugu. Ni nkuko twavuga tuti voilà la diaspora turafise imiliyardi 50 z'amadolari no munsi reka tugura indege ziguruke. Ivyo byose ni terambere rya diaspora. Nukuvuga amahera yose azova muri ico gikorwa ikidutanguye azoguma yegeranywa agenda gukora indi migambi y'iterambere canke imigambi rusange canke gufasha uyu canke uriya afise ibibazo bitandukanye. Nk'akarorero nk'abajya abana bareka kuja mu ishuri kubera ko bavutse ari abana bo mwibarabara. Ico diaspora twogikora mu gihe twaba tuvuga tuti dufise uburyo bukwiye reka tubikora. Mu ijambo rimwe rero nta mahera azova ngaha azogabugwa mu mufuko w'umuntu. Ico twanze tucumvikana. Na mahera azoguma akora ibikorwa rusange, terambere rusange agaruka kuri babandi. Mugani ico gitumu watanze mu kubaka ino nyubakwa azori membre d'honneur imyaka yose. Nico twandabwira abarundi bo hanze bose nimwandikisha amazina yanyu kuko nta murundi wo hanze atagihambaga y'amadolari 10 cyangwa 20 ku munsi. Barayarya. Ayo yashize mu marundi 10 ngena. Reka rero tuyashire muri iki kintu tuzogume twibonamwo umwuzukuru wawe bazobone ku rutonde rw'abarundi 50,000 cyangwa 100,000 by'abarundi bo hanze bakoze kino kintu nawe ziragiye rizoberirimo. Babandi bazaba batanze ku rugero rushimishije amafoto yabo ntazonzimangana muri ino nyubakwa ni hazoba yanditse. Urumva rero twiyandikishe twubake izina ryacu kugira ngo nitwava kuri ino si bazovuge bati hari abantu b'abagabo bagera ku 100,000 bahagurukije la diaspora burundaise irakora ibintu by'amateka kurusha Benin kurusha Mali kurusha Senegal kurusha meme Israel kuko nibwo rugendo turimo rero cya gihugu cy'isezerano Burundi tugomba dutangure kukibamo ko ni 2060 abarundi tubahanze tugomba kugira uruhara mu iterambere. Rero wewe hoze ikibazo wabajije ozi nuko no kwishura amahera azoguma terera no kuvuga ni sambiri creative tuguma dutera nk'akarorero Eklezia Katolika murabona ingene kwisi ifise ishira mu mpuza makungu yakira imbabare ritabara imbabare sinzi ko mubizi none bona bihera birabandanya no kuvuga ni gikorwa c'ikigongwe Eklezia Katolika ikacifata nk'akarorero kugira ngo natwe nka diaspora dutanguye gukora kino kintu tukigitanguye gusa kikahaba nituzopfa tuzimanganye abarundi bahanze bazovuga bati hari ikintu cyakoze kandi hari cyo bakoze mu guterera mu iterambere rusange bibire bizoca byinspira umurundi wese ari hanze kuko ndazi yuko arabica amatwi harawe shetani gikoresha navuze ko amajwi mwumva atajanye n'ishaka ry'Imana bari ya shetani amajwi aguma abwira abantu kudakora kuba ibinebwe kuba abantu babandi badahinduka ni shetani nta kindi abo nabo ntibabuze mugabe ikigihagaze shetani ntizosubira kuvuga n'uri hanze wese yari yaranyegeye azocagaruka avuga ati nanje ndemeye amapenalty nubwo ntashizemo nimunshiremo nanje nitwe umunyamuryango mugabo bitaragenda uku bose bazoguma babona yuko aho bari uza gukora mu Burundi uza gutembera igihugu atari umuntu afise ubuntu abakacamuha amazina yuko ayatumwe ari gikoresho ari biki ubwabujwi bwa shetani. Rero mu ijambo rimwe ni muze dukorere hamwe twiyubake kugira ngo no nyubako tuyishitseko uwatanze agira agateka kiwe mugabo ndakubwiza ukuri umuntu azoba yatanze ngaha wese azoba ari umuntu muzima azoba ari umuntu umushingana w'umufasa n'ujunja n'ijambo yiteguye guterera muri ya vision 2040 murakoze.